Sudani uja mu Burundi uja hehe wamujana rero ku modokari bakaguha ko akantu k'agakomisiyo. Umuntu w'umunyacubahiro yarakwiriye kugira retraite akatekana. Sinzi rero ingene twicaye ahantu dusangira akantu k'agacupa tuganira ati mbega nawe wahavuye ubwira intuze yarambarira ko yahunze yayanyaga n'ibindi. Ivyo rero ntabwo bizoshobora kuguma bibandanya gutyo. Oya, ntabwo bizoshobora kuguma bibandanya. Birashobora nyene gushoboka ubu canke ejo, naho yoba jewe canke akaba n'uwundi. La nature ntabwo ari uko itudikta ko ivyo bintu ari kubihera. Ivyo bintu vyama bigera igihe bigahera, bati naka imodokari iramushakiye kiragumanye murasoma tuzona bigaruka ko mu makuru tuzoganira ku wa kabiri. Ati naka yariko yugururira imodoka harya kuri ntuzi nta muntu ariko aranka ko inzego z'igihugu zifitiye uburenganzira zihagarika abantu. Mugabo aba bantu bahagarikwa ukumva ngo bamutoye ikiziga bamukuyemo umutima ngo aho nakubigize Imana ukanamenya ko yoba by'ukuri yarapfuye. Abandi uriko urabumviriza agira ati ngira ngo umunsi umwe azawugaruka. Rero ibi bintu uko bimera kose bizogera igihe bitora umuti. Ntabwo bishoboka ko abantu bavutse nkatwe b'amaboko abiri n'amaguru abiri bifatira miliyoni z'abarundi bakabagira uko bishakira bakabacisha irya nino ni vya bindi vyo kugira ati ikinyoma naho gishoboka umunsi umwe ntabwo gishoboka ibihe vyose. Nibi rero ntabwo bizoguma bishoboka. Ntabwo bizoguma bishoboka gutyo. Aya. Nico nari nshishijemo bavuga uko bwagiye biragenda. Twake hari waduhaye akarorero agira ati aterega ivyo bintu vyo kwisambura si vyubu. Ati ibintu vyo kwisambura ati hagiye habaho ati Germaine yo yankana General Germaine yo yankana ati ugasanga arazirana gose nagaciye ubwenge ati gaciye ubwenge nakazungu uko kazungu afunzwe kandi umwicanyi afunzwe azira ibya kudeta. Sinzi ingene uyu muntu yaduhaye akakarorero. Mugabo urumva byose vyama biva burya ahantu habuze ukuri habuze ugusenyera ku mugozi umwe n'impaka ibi bintu biriko biratuba ko bibi. Uko wewe ugize ngo ndafise des intérêts à protéger zanje nka jewe nka wewe birangira utaye mu rudubi intérêt za société za famille. Erega urazi jewe ingene mpora ndabigerera ni nk'umuntu w'umugabo mbona akarorero hazareka ciye kanza mu niyo wowe uri umugabo uriye gukonsidera ntuzenya intérêt ko mu muryango wawe gira uti umuryango wanje abana baje kwishure mu cubahiro nibiki ukama wiyumvira uti mbega umuryango wanje bizogenda gute. Iyo utari kubikora gutyo ugatangura kugwazwa canke gushira imbere ivyo kunezereza uti sinzi ahantu nciye ko inkumi nziza hajya hirya reka ndayiganirize birangira no mpaza intérêt zawe wari kuribaza birangira ubaye nk'umuntu yirutse inyuma y'umuyaga. Za intérêt zawe wari kuribaza ngo uriko urakurikira uhimbaza umubiri n'ibiki birangira atazushitseko bikarangira n'umuryango wawe nawe nyene ubusambuye. Ivyo bintu cyo biprojecta ku vyatubaye ko nk'igihugu nivyo wasanga hari aba officier bo hejuru ho grade bagenda bakaja gukorabora n'umwansi kandi nompa umwansi asanzwe. Benshi bari abantu bavuye mu ntuzenya benshi bari abantu bavuye mu ntuzenya benshi bari abantu bavuye mu mitumba basize batemaguye abantu n'ivyo bigisha ukumva n'ibintu a caractère ibintu by'ubwicanyi n'ibikorwa bakora bikavyerekana. Urumva kuja gukorabora n'abantu nk'abo ngo sinzi uwo bavuze sishoboye gusubira dame note mugabo ndavyazi ko mfise ahantu namwanditse yaragiye afata impuzu z'abasirikare bari baguriye abasirikare b'igihugu arazibashira ngo ariko ngo aca amafaranga nabo mu kumushimira bati yewe bati nta mpera y'umurozi bavuga bamukubisa amadolari y'amafo bamukubisa amadolari y'amafo none byungutse iki. Donc tukiri muri iyo logique yo kuvuga ngo ndafise ngo des intérêts
ubu rero mugabo ubuhoho ivyo turimo n'ibintu bimaramaje usanga umuntu afise des intérêts zirimo ego gusa ata n'ibintu by'uburyo birimo je nitwa reka ntori izina hano aho hazara je nitwa Senyamwiza canke nitwa Thibaut canke nitwa Somambike ubu bwato ni jewe nzoba umusoza wabwo atari uko bwopfuma burohama bugatembagara atari jewe nta gishoboka izo initiative zose tuvuze mbanza kuja imbere mugabo bidashobotse ubu bwato nopfuma ndabusenyura bukibira isoni nivyo mpora mvuga nkagira nti abantu turakwiye kwibaza ni gute wubahuka ukiharo luxe yo kuvuga ibintu ngo jewe ukubahuka mugabo udashobora kwibaza uti mbega yemwe hari abantu banyuruzwa buri munsi ndabiyumviriye kwiki canke ntaco bikubwiye abantu bicwa buri munsi ntaco bikubwiye abantu ibihumbi bari mu buhungiro ntaco bikubwiye ava yuko mbandanya sinzi uyu ari umuvukanya duze yitwa Dimitri sinzi ko hari akantu yoba yagira yongere ko ava yuko mbandanya mwiriwe mwaramutse mwiriwe cyane ndashaka ndabashime ndashaka nshime nuko usubiye kugaruka kuko wagiye ikubikubi mbaye babivuga kera ego hari na benshi banyandikiye bagira batiye buti namahoro baragufashe nawe nk'abandi ndavyo nabivuze ni muko nasanze batterie yanje y'imashini igira izime ngire ndarabanja kurumarika ko amatara final mari yagiye tavyo nari naravye ariko meze neza nta kibazo ego baho ni vyiza rero ko duhumurisha rero jigi nagomba kuvuga cyane nimba nubwo ujya munsi narumvise ko imitwe yashushe ku bantu ariko jewe nta n'umusi wa rimwe nigera nshavurira umuntu ashikira ico yiyumvira pe ashikiriza ico ntifuza canke ico ntifuza ko yakivuga nkuko ndagishaka na kimwe bimbwira vraiment ukuri ivyo nikomeze ariko burya ikibica abarundi ntibanakumviriza ngo bumvirize iciyumviro cawe nico kibazo dufise rega nico gikomeye narumvirije abantu bankirititse gushika bavuga ngo ndiko ngo ndasaho ngo ndiko ngo bavuze ngo ndirutwiki mugabo ikibazo niki iyo utavuga ivyo bashaka abantu ntibashaka no kumviriza ntibumviriza ntibaje no muri detail ngo bumve ico nashatse kuvuga sinigeze mvuga ko CNDD itwaye neza ditu alors ni navyo navuze mvuga ati il y a des pires mugabo kuvuga ko CNDD itwaye nabi no justifie pas yuko imbere igihe cyari kimeze neza abantu bakuze bahari ibintu bahora batera nk'ugwenya bahora bavuga ngo hari indirimbo yahora ivuga kuri bagaza bahora bavuga baririmba ku radio ngo abarundi bose barajya bakaryama ariko uwo bibaza bose barajya bakaryama ica kabiri kuvyo bagize ko amakomantere ngo umuntu navuze ngo yuko ngo yatoye ko nkoro ivyo reka ndakubwira ivyo si numwe si na babiri si na batatu si na bane ariko ikibazo ivyo ntivyakorerwa abahutu gusa hariho n'abatutsi badafise ababo vyabaye inshuro nyinshi ntuwave bibaza ngo ntihuze nico gituma jewe nemera ko iyo hari ubutegetsi bubi uribaza ngo hariho buri bwoko burakandamiza ubundi bwoko mugabo hama hariho n'ubwoko bw'iwabo bubigiramwo niko bimeze imisi yose niko bimeze imisi yose yo mutagira ubutegetsi none no musi ko CNDD itwaye nivyo propaganda zose ikora ivuga kwanka abatutsi ngo mwibuke kahise mwibutse ko bagenda mwe ariko no musi umuntu yovuga yuko aba FNL vy'ukuri bamerewe neza umuntu yovuga yuko aba FNL batishwa ivyo rero kenshi mu barundi iyo bivuze hariho ijambo rica rigaruka ari navyo mvuga yuko do tubo dufise aba extremiste umwe yumva yuko ubutegetsi bwa kera bwari bumeze neza ibi ndabibabwira ndabaye nk'akarabiro gasanzwe kuri buyoya kubera buyoya yankana nabagaza ndaza abantu bahora bagira fete yo kwibuka micombero abana babase bahora bibuka micombero mugabo no musi quand il parle de micombero hari abandi nabo vuga ati umuntu yadukoze mu gisebe donc nemera ko mu buzima umuntu wese udashoboye kumva akababara kiwe wanabicishijemo udashoboye gutahura ko umuntu ababara ko nawe wamubabaje biragoye kugira uje kuvuga ngo urumva we ngo kijyagewe ntiwari ubabaye we sinari mbabaye waruzi ko naje nari mbaye naho rero kenshi ariho ugiye kuraba nibikwikira ndakubwiza ukuri nibi byo kutaja hamwe iyo uri kuravuga ngo kuja hamwe kugira ubutegetsi buje hamwe barondera ukuntu birukana no CNDD su kuvuga ngo irakomeye ikitunze nuko amacakubiri canke kahise ku Burundi katarava mu Barundi no mu bahunze ntikarabavamo ibi ndabikubwiza ukuri mugabo
uno munsi woshaka kuvuga uribuka ari umuntu umwe yavuze ikintu nuko nyene micro zaciye zikupika ukacugenda kima for frapper kandi atari vyiza kubibwira abantu iyo ubwiye iyo uvuze ngo à l'époque ngo abahutu ngo baratinya ngo ntibiyafirima ngo hari amantu ngo batajamwe ngo bibaza ko batomenya franchement uko nukurenza urugero canke ntuburatahura isaha igeze ntibiratahura aho geze sinibaza kuko tureke n'abato tureke n'abahutu à l'époque n'abahutu ivyo umuntu yo bivuga peut-être abantu batanguye gukurikirana za politike vuba mugabo ndaguha akarorero kubwira ndakwereke yuko ubutegetsi bubi butarenganya ubwoko bundi gusa ariko n'ubwabo bubigiramo uzobaze wavuze izina ry'umuntu ngo yahejeje amashuri avuga ati ega siko yitwa muzokwame mwibuka nimba hari abantu murabona radio yaho ikunda kuvuga amatangazo imbere yuko avuga amakuru mu Kirundi barabika bakabika abantu ukumva bariko babika umuntu bakabisa umuntu dufate na karorero yitwa Ndikumana Alexandre ni non fâché par hasard bakavuga base nabanyina ugasanga nabo uwo muntu uzi nyine ukibaza yo coincidence ukuntu umuntu yitwa izina ryawe akongera na papa wiwe akitwa uko nyene na mama wawe akitwa uko nyene mugabo difference bikaba havuka ivyo wavyumva ryari wavyumva mu gisoda kenshi igituma nico gituma mvuga ati abantu ni babareka kuja kubeshanya parce que on est majeur turakuze turasoma hanyuma hari abantu kibomve kisa ivyo ni vyashikirwa abahutu gusa n'abatutsi banyarucaje n'abatutsi batazwi badafise uyu wabaja kuvuga ati ariko mushiremo yari bizwi waragenda ugakora ikibazo mu gisirikare umukaporari ketiswako ugaheza vyose bakakwiruka ntaciye isomene ugasanga hinjiye umundi kwizina ryawe n'umuvyeyi wawe yitwa gutyo difference ugasanga siho ntimuva hamwe alors ivyo singomba kubidebata kubera umuntu akwirukanye canka akurenganije mu gisota aratandukanye n'ukwisha amabara aragiza aratandukanye ikindi kintu nkunda kubwira abantu muri politike kirazira kuzanamwe ibishobisho canke fanatisme bisigura ko ubwacu nyene tutaba turamenya iterambere dushaka kubera genda bankarabira hamuvuga ngo abantu baje hamwe abantu bashaka kuja hamwe kuko hariho benshi bamwe kuko iyo kesho utavugishije ukuri umwe wese yamayi yatanze kuzomubesha niyo mwashika imbere kandi ivyo bimaze gushika kesho uribuka ikibiri cyasambutse gute bose ntibari bemeranije gwasa yarese gwasaba prona baramuhemukiye muri 2010 ava mu matora kandi yari wa kabiri arovanshe bo barajayo ayo makuru rero muri politiki uyu yakoze ubundi nawe arakurindira nawe akakurindira niko bimeze muri politiki mu kubitana hasi bisigurike ni naco gituma nguma hahandi muri vya bindi navuga ntiturigera turonka les politiciens les vrais politiciens batarondera des intérêts personnels kandi mu mitima y'abanyapolitike twibaza ngo barirode ngo bamaze imyaka myinshi mu mutima w'abaracari y'ugwanko que ça soit du côté tutsi que ça soit du côté hutu byo kuvuga ngo aba bantu naho tugendana twisanze mu vyago byo guhunga ariko hakoho twaruyu nopfuma mbona ndi mu buhungiro mu guya gitwara ivyo biracabanitse ntuze wibaze ngo nta muntu numwe hajya ngo mubona kujya bose bagenda kujya bavuga abarundi benshi n'abantu tubensha tuvugisha ukuri tino pense pas tino zeti no di parce que tu penses mu mutima wawe ni bibirera ivyo ntibitwara igihugu ni naco mvuga muri aba bantu bose bariko baragira umuntu wese yaza kumbwira ngo ariko ngo ubona ngo woza muri bintu tukagwanya igihugu mbanza aho kumviriza we wujija gute histoire y'igihugu ujija gute ubona intwaro mbi zatanguye ryari zigeze he iyo utanguye kumbwira ngo hari poke urabona ukuntu byari vyiza ndakubwira ati reka tugezaho tubandanye kuko ikintu nemera ni Jesse nemera ko ubutegetsi buzobaho nta ivyo nabo nyene ikimbabaza ndakubwiza igituma je hari umujournaliste twigeze kuvugana ubu vuba cyane pe arambwira ati jewe CNDD yampemukiye kabiri kandi uwo muntu nzigituma ndababwira ati kibazo samoko bujya mu Burundi no ababikoresha n'abanyapolitike uwo muntu uzi umujournaliste n'umututsi arambwira ati aba CNDD bampemukiye kabiri tikuberi narabafashije ti atayindi mvo nimwe mfise gusa ari ukwikura k'abanyabururi baturenganije nari nzi ko bazoza bakaca bakora vyiza tibashitse baca bakora rotripure bisigura ko ikibazo gikomeye dufita n'ubutegetsi kubera n'ivyo wavyatandamo nuko gusa baja gutwara ubwo butegetsi badatira les conclusions yakabatira les conclusions ndakubwije ukuri CNDD yashikiye muri atmosphère nziza y'igihugu gushikaho iyo kavuga ati nje guhindura ivyabaye byose
uko byagenze kose mugabo shaka ntwari igihugu un citoyen burunde yumva ko ndamuje imbere yumva yukuri yuko ndamuserukiye ndakubwije ukuri ku butegetsi bwa CNDD atanu umuntu numwe yo kuyumviriye no kuvuga ngo bubeho nisho kibazo cyamo kiba caraheze nta nikindi ikibazo rero aho kija kuza iyo uvuze ivyo yuko nakera hari ubutegetsi bubi ariko amabarutana ariho mutavyumva kumwe hari mutavyumva kumwe bakubwira ati avuze yuko ubutegetsi nakera butari bumeze neza dore we udopre ushobora gusanga yari arimo canke hari mwabiwe yabona kico gihe babayeho neza me niba abandi babaye jewe rero naho benshi tudahuriza kuko jewe mu buzima bw'iwanje ndavuga ico niyumvira ukanjije uko ushaka ni naho tutandukanira n'abantu benshi baca baza bakanda kuko ntutse ngo navuze ivyo udashaka ngivyo ibintu bitigera binderanja ngivyo ibintu bitigera bimbabaza par contre binyereka ko tuba tugifise urugendo runini kugira n'ubwo butegetsi buzoveho kuko CNDD dizovaho là c'est sûr niki kwereka yuko CNDD dizovaho ni kintu gisanzwe buryo ugiye kuraba CNDD ukuntu yatanguye za 2005 ukaraba amadisasyo amaze gushika uno munsi bogira ikibazo gitoyi gusa hakavamo uwundi muntu afise imbaraga akisepara nabo CNDD yohungabana gushika idashobora kwirometa ça c'est sûr ni nako iprona yaheze iprona yatanguye bidiviza bamwe bavuga ukundaba igeze yageza hija gutwarwa na bagasto wari umushoferi wabo niwe havuye aja kwitwara ça c'est simple ni ibintu bisanzwe plus yabari dissension irasaza bigahera na CNDD kugenda je ne doute pas kwizogenda izogenda mais la question pour moi ni bande bazobasubirira abazobasubirira ntituzohava twisanga dusubiye muri vya bindi bagaruke kurenganya abandi bagaruke atakintu na kimwe bazani igihugu baze kuvuga ngo murabona ngo twashizeho accord d'Arusha l'accord d'Arusha no niza gutorera inyinshi kibazo cy'ubutunzi ditu alors ikibazo cy'u Burundi kizorangira neza ari uko habaye ihame ry'ubutegetsi ubuyobozi rero c'est pas le président ubuyobozi c'est pas le ministre ditu ubuyobozi ni bajya abantu bahura n'abanyagihugu imisi yose au quotidien baja gusaba ijambo baja gusaba karanga muntu baja kugira nabo kubera iki leta zishobora guhinduka le président ashobora guhinduka mais si les institutions sont là je vous donne un exemple mu Bubirigi haraciye nk'umwaka n'inusu canke imyaka ibiri ata intuzi ata mu ministre bafise ata premier ministre ata leta ihari est-ce que intuzi byarahagaze twaravuganye n'umuntu aravuga ati nimba hari ahantu twabayeho neza waja kurondera ikintu hose ukakironka ibintu byose bikamarasha n'igihe tutari dufise leta kubera iki kubera amanu z'ama institution afasha abanyagihugu ntafatiye kuri abo ba president n'abantu bajera canke le premier ministre canke le gouvernement ni intiri ngaho juste pour kugira ishobora gukwafa ivyo byose mugabo niyivuyeho ubuzima ntibusha buhagarara mugabe iwacu mbwira ukuyeho leta ntukure president akabatarahari baca batangura kuvuga ngo ibariraguye kubera iki kubera nta wundi butegetsi dufise aho ngomba gusozera ica abantu bita ubutegetsi iwacu bita ubutegetsi iki ari naco gituma abantu benshi mubona je vous donne un exemple à partir de fate muri 2015 nibaza yuko abari ngaha benshi babonye 2015 reka ndabahiyo mwabonye kuko nimbere byarabaye ariko kubwira umuntu ivyo yabonye ava noze muri namaso yiwe biroroshe kubitahura burya 2015 irasa n'igihe hari ugushuha kwa kw'ivyamuze byo kuja kuganira Arusha igihe cyo kuganira Arusha harageze igihe umuntu wese ashaka gukreye umugambwe kubera yaca tumigwa swate yinjira muri G7 cyakinjira mu ntuze agatumigwa akaja iyarusha kunegosi wava ngaha wese yaca kreye umugambwe kugira ashobore kwinjira muri ivyo bintagende aronke Fredo Mission Afrique du Sud Arusha tututu ivyo yaravyama uno munsi aho bija guhurira ni à partir ya 2015 umuntu wese yagize association wunda kubwira ko yakreye umuharugwana wundi yakubwira kugira iki organisation ya droit de l'homme nyinshi zarabayeho wundi yagize organisation ya droit de l'homme wundi yakubwiye ngo nawe nyene ngo asigaye ngo ari harabaye kreye kandi ivyo byose bibakurinye uwo muntu akabandanya avuga bagateba bakamwemera gushika hatumiko uno musuravye abantu dufise bafise n'ababemvita banabazana bavuga bati uyu yajeje gatika kazi na muntu gushika ubu nta muntu azugushira umuntu wijize umuntu mu bajejwe gateka kazi na muntu nta numwe muzi mugabo usanga uwo muntu yaramaze kuza ico bisigura ko a partir ya 2015 beshi barakurikiye politiki
barabona yuko avec la politique tu peux vivre, avec la société civile tu peux vivre aussi, kubera ubu muntu considéré hanyuma ushobora no gutumirwa ngaho ukaronka un peu douce et en plus ivyo arivyo vyose umuntu wese yagwaniye agateka kazi na muntu kuva muri 2015 nibaza ko atanumwe agisigaye mu Burundi, mugabo bafashije birashoboka ko bashobora kuba hari wakiriyo. Ivyo bisigura iki? Bisigura yuko iriya une forte raison yo kuvuga yuko uwakreye umugambwe en 2005 non en 2001 amanuze ibiganiro bitanguye kugira aje mu biganiro vya Arusha ashobore kuronka un peu douce atatandukanye cyane n'umuntu ki a partir de 2015 nawe nyene yavuze ati finalement abantu bafise imbaraga n'abantu bari muri société civile bifo yuko nanje ndodera akantu kameze nk'uko uwo muntu naho yofata igihugu ntimwibaze ko iya vraiment une grande différence nini cyane n'umuntu yafashe igihugu avuga ati nagihawe nuko nabonetse cyane ngiye gukreye umugambwe mvugira aba no sindavyibaza cyane différence nayo muzobona. Ishaka kabiri nuko birimo ubutunzi birimo amafaranga, il y a de l'argent. Quand tu fais de la politique il y a de l'argent. Prenons un exemple. Muri za 2001 warashobora guhura n'umuntu 2 semaines après ngo yafunze umugambwe watumiye Arusha, ukumva ngo ariko arubaka inzu. Muribuka yuko bigeze no kuvuga ahantu bakreye akanuze quartier, bigeze kuvuga yuko ari quartier Arusha kubera iki abavayo les dollars baronka c'est exorbitant. Naho rendi ko ndababwira ko si abo bose bakinirako ni twebwe n'abanyagihugu abo bose bakinirako n'abarundi, umuntu wese ajaye kugira gira imbaraga nabo bitwa ba société civile bagira imbaraga kubera abantu abo bantu nabo nibo ngaruka zigarukako. Ingaruka zose z'ubutegetsi bo bizigaruka ku bandi batavize ko umuntu uruhara hajya kenshi ndabibabwiza ukuri kuko jiyo mumbwiye ngo nk'umuntu yahunze yari umunyapolitike dufate naho yo barigeze kuba ministre canke arabaye ibyo ni ibintu bisanzwe. Mugabo we yahungiye ari Burayi to toute façon warivutse abamuyoboka nabo bo barihe, bisigura ko imisi yose yuri imbere wamufise inyungu irengeye uwo washutse canke wayoboye canke watwaye canke wabwiye wakurikira yamitandukanye. Ushobora kubutabaho uko babishaka mugo ufise le minimum tiwalo minimum. Ari naho mvuga yuko ubundi politike ntiyari kwiriye kuba ikintu cikidandazwa, ntiwari ukwiye kuja kwironderamwe imibereho kuko iyo ugiye muri iyo nzira ntuje muri logique y'ukwiyumvira kuzokubaka igihugu naho uzobutaka ikiriko mugabo uzoronka ivyo wategezwa kwifuza canke ivyo worose nk'umunyagihugu uburi kuribesha kuko ababigerageje bose. Muhere reka duhere kubo mwese muzi Buyo yaguye hanze yaratwaye igihugu imyaka Minana gitaha bamwakira nk'igitangaza. Muribuka bazibira ntuze hose ajanye n'amaranje rovera akingiwe n'abasida Afrique il se retrouve mu buhungiro de toute façon naho yo babayeho neza Burayi nabayeho neza kuko nabaye nkuko yavyifuza, ariko iyo bagashira ubutegetsi buhamye ntibaba barahunze. Ica kabiri tugende no mu bandi n'abandi beshi naba basenedede niko bazoheza badagiye muri conscience yo kuja kwiyumvira yuko ubutegetsi utegezwa kubutegura gushikaho uvuga uti igihugu ntaco mpunga urangiza uko niko bimeze. Nta nugukekeranya nuko gusa abantu ze tutaja kure ngo twiyumvire inyuma y'ubutegetsi hari iki jewe ari umuntu kandi uwo muntu yari umuntu zari musendede umuntu ministre wo musendede twahuriye mu gihugu cyo hano turahura turayaga ndiko ndamubwira ikintu kimwe c'était après 2025 non 2015 je pense. Yaravuze numva hamagaye Neva ndamubaza none wewe uza muri mission ugaha raporo Neva kandi umukuru w'umugambwe nta president hari. Ça c'est vraiment paradoxe. Acha mbalira ngo ndakubwiza ukuri ngo rega hajya ni watwara ngo neka ari wazosubirira Peter ngo ifo yuko tubanza kugera. Ndibaza ndavuga ça c'est le paradoxe, ne faut pas prendre le parti ukacuyigira leta ukacumiranja to. Cyana mubwira turazi kibazo ivyo muri ko muragira to butari na wewe nyene nabandi nkawe canke nawe nyene bizobagirira kikibazo gende mwubaka ubutegetsi buhamye. Ubwo butegetsi buhamye buzobakingira naho muzo mwaravuyeho buzokingira abana banyu bazova turiko hamwe twijanye turi arasubira bambwira atariko jewe tejewe hari itongo nihaye iryo tongo naragihaye n'amahegitari ngo naragerageje no kurotira ngo amafaranga nimaze kuntwara kugira ndabe ko nori kurotira kugira ntizogende ngo ni menshi ngo mugajyana niye kubaka cyanda mubaza none witwaye mu ya vraiment niko yandi umutegetsi ngo yakantu umutegetsi ntango nta naho nari kuri kuba cyanda mubaza none waza kuzori gumana ibihe niyo byahinduka utakifise imbaraga ashambira abashamba naje nibaza yuko ngo gente reko kuguma ku butegetsi ngo nabugumye iryo tongo rizogenda
ubu ari mu bantu nibaza aracari mu gihugu mugani baza yuko ari mu bantu ivyo yibaza kuri Neva atariko vyamugendeye ntibumvikanye sinzi ico bafuye je ne sais pas ça c'est entre mugo no musi iryo tongo nawe nyene riri en processus y'ukuri mwaka riri en processus y'ukuri mwaka kubera iki imbaraga yarafise akiri ministre ntazagifise mugiye akaba barashizeho ubutegetsi kuko yaravuze baramubwiye ati ntituburana wayitwara ministre tuzori kwa kutakiri ministre c'est simple que ça nta butegetsi buhari udashizeho ubutegetsi buzogira ingaruka kuri wowe kuwo wasize ubaho ushika aho uzokumva ko nawe wifuza ubutegetsi buhamye niho rero dutandukana n'abarundi pour conclure abarundi ces histoires de fanatisme zo kuja mu bindi ngo nakavuga neza ngo nakavuga ibyo nshaka nakagirane byo bintu niba bivemo kuko uwo ari we wese utonye no musi bizomugira kingaruka ejo yaravuye ku butegetsi utonye no musi cyangwa no musi uri mu buhungiro ashobora gusanga nawe ari bafise imbaraga zizoba zirengeye no musi ari ku butegetsi me izoba sikirike mu gihe tuzogira ivyago bibi le CNDD igasubirirwa n'abantu biyumvira nk'abantutse yuko 72 je ne sais tous les années qui sont yuko ibintu vyerade ava le CNDD murakoze urakoze gose mushinga ntahe gome uratuyagiye uvuze ibintu byinshi kandi by'ukuri mugabo ari ikintu uvuze numvise umenga nocisha kwa amaso gato ugize uti ibi bintu by'uko habaho parti eta ugasanga CNDD-FDD yije ibintu byose ega niko bimeze sema abantu badaheruka i Burundi nibaza ko l'ampleur y'ico kibazo ntibayitahura ko bimeze by'ukuri mwari muzi ko abakuru ba CNDD-FDD mu ntara il se permette kuja guhindura ntuzenya regiment ziba zabaye mu grande instance ati umukuru w'umugambwe yavuze uko hanyuma ibi bintu by'abantu baronka ubuzi ntushobora kuronka akazi umukuru w'umugambwe mu ntara atavuze ati muntu ndamuzi ubamwo cyangwa utabamwo murumva ico kintu hanyuma muribuka ko muri 2020 ejo kwa habayeho fleo yuko iperereza ry'umugambwe ryatwagwaje kwa n'uwitwa Baltazar ikirindi zina gipermeta kwa leta abantu bakoranye n'iperereza rya gisirikare kwa ari rigitwa JB ukuntu rero ntozenya umugambwe uyenjera mu bintu by'igihugu ntiwo bivuga ngo bimare mugabo ntibona bivuga ngo ugende wibagiye uko bafata abajene b'umugambwe wabo ugasanga babafata nkaho umenga ni kimenyetso c'abajene bose bo mu gihugu namwe nimurabe ubushize nigeze kubaza umuntu ni none ndabishimye ko abajene bitora bakagira batireka dufashe abajejwe umutekano guhagararira umutekano uretse ko bidakwiriye kuko nibaza ko dufise inzego zikwiriye mugabo ivyo tutanabigiyemo dufate ko ari byiza none burya abajene ba Prodebu ba FNL ba Iprona n'ibindi ntoro urabona dufise imigambwe myinshi ese nabo nyene boshobora kwemererwa kuja kugira kuja gukizura kuja kwareta abantu kuja kwica abantu bakabahamba ntuzenya batanaciye k'abantu ubunye usanga umuntu w'umukuru w'imbonera kure mu ntara nk'uwo je n'uwonzi ahantu mu ntara imwe usanga bafise imodoka bagiramo z'ama IT ukibaza none uyu muntu kugira ngo aje mu bantu kikonsome ntuzenya amahera d'argent du contribuable ajejwe iki mu by'ukuri urumva ivyo rero yewe ntuhave wirigura ahogora byama byabagarutseko erega nuko gusa CNDD nka systeme gihari mugabo burya ibicocoro byabo bigeze kure nico gituma ubushize naye ndavuga nti ndave twibaza ngo reka turwanye neva n'umuntu nejo yozinduka adahari n'umuntu nk'uko kwanje kujya ntuzenya yazimanganye ariko akabi n'inyigisho yatanze zikagumaho niko neveje yogenda hakaduka uwundi ngira mwarumvise ko ubu haherutse kwaduka uwundi muntu w'igitangaza uyu musaza w'umugore wa president musaza wa première dame nimba yitwa nde uyu muhungu ahejeje kuri Ecotech ejo bundi ko aja gukontora aba ministre akabashikiriza ibintu yatumwe na mushikiwe ati mbega ukunuku ngira ngo mwarabisoma uko rero niko
aba bantu zenya naho botuvako kubera ubusaza pour des causes naturelles mugabo ejo mu gitondo abana babo bazotwifatira ku gakanu nico rero je ngira nti jewe personnellement nta n'ubutegetsi mvuga ngo ndakeneye ngo ndabuziga ko jewe igihe maze kuri iyi si buke ngenda ndabona nti ba arivyo vyose ubutunzi nta kintu kinini buvuze sinoja mu gusigura uko jembo n'ibintu mugabo nshatse kuguma ngaho nuko ikintu twomenya tudahagurutse ubu do systeme izotumira nkuko yamize n'abayishinze genda uzungurutse ababaterera bari mu ishamba ba Kirawata ba Leopold urya havuye ahantu bubatse mu ntuzenya permanence ba Sahabo n'abandi bantu bari influwa urabazi ko bavuze ko Hussein Rajab ashobora kuba yoba yariciwe muri Tanzania donc twinjiranywe n'ikintu c'igihume c'igisizi imwe kidatinya kurya ngo gitinye kurya n'abagishinze nuko hanyuma ikindi kintu gihe twari ko turaganira hari umuntu atanga akarorero ko muri Senegal vuga ati mu gihugu giteye imbere cyane cubahiriza demokrasi uko yabisiguye ubundi araduga arabwira ati ariko burya ati hari uko vyagenze kugira Abdoulaye Wade amere ukuntu ngira abo twari twateramanye hirya y'ejo baravyibuka mugabo jewe ico nashatse kubivuga ko nuko muri iyo dans l'idéal jewe mfise mu mutwe numva tugirizwa guhaguruka tukagwanira kugira aba ari ico kintu nibura dushobora kuragira igihugu cacu nuko kibwirizwa kuba igihugu kigendera ku mategeko sishaka kumenya ko uwo twara ari umuhutu sishaka kumenya ko uwo twara ari umututsi sishaka kumenya ko uwo twarava iburyo canke ibubafu uraruko canke mu buseruko ivyo jewe ntaco bimbwiye mugabo ndifuza ko turaga gose igihugu abategetsi abantu baje imbere bakayobora batwara abantu mu gihugu kigira amategeko ngiki rero ico nagombye kubivugako hariho ibihugu hano muri Afrika gome bitarashikira urugero rwose rwo hejuru nk'uko n'ibindi bimeze mugabo atawobura kubishima sinzi ko hari umuntu arumva tubanje gushira hirya Senegal murabona uko vyagenze n'ibiki reka dutarukire nko kuri Ghana aho hari umuntu arumva ibibazo bibaye muri Ghana bishingiye ku butegetsi ngo mbega uyu muntu yarondereye kwikukira Ghana yitwa Kwame Nkrumah sinzi ko hari uwonyereka agasinye ko ari byo voilà merci beaucoup yitwa Buzu aranyereza voilà je crois que ari Kwame Nkrumah n'abantu baronse akanya ko implementa amategeko nico asigura nuko umuntu nk'umuntu umuntu nka dignité umuntu nka Senyamwiza umuntu nka Pax umuntu nka Andris twebwe n'abantu somme dépassa ibaze isi canke igihugu cacu imyaka kimaze tuyikompara n'imyaka umaze tuyikompara n'imyaka wosangura amaze hamwe woramba 90 tujurwa muri nk'akanyegeri gahagaze iruhande y'inzovu rero kumva ko igihugu kizima cose kizubakirwa kuri wewe kikubakirwa ku bintu wiyumvira uri umusazi buri kuta mu manga igihugu cose buri kuta mu manga igihugu cose et voilà muri Ghana ni igihugu ushaka urashobora gukurikirana amatora barabisanya hari n'umupresident yigeze gupfa mu minsi yahera za 2013 sindamwibuka mugabo uwo mupresident amusubirije neza mu mahoro hanyuma ikindi n'abantu bafite amafaranga afite agaciro abantu baragira sabwe Andre ntago ndiriyemo kuri ico kintu ca Ghana ntago uciriyemo ego duka kwijambo twe turaganira duka kwijambo kuri ico kintu ca Ghana iratandukanye n'ibihugu byo muri Afrika ndaguha akarorero gasanzwe ubundi ngaha muri Conseil des Nations Unies aba ambassadeur usanga baserukira ibihugu dufate nk'abari muri Suisse kenshi iyo userukiye yiri ntuzeye bakugiza ambassadeur muri Suisse kenshi mu bihugu byo muri Afrika ibi bikenye useruka uburi ambassadeur muri Suisse mugabo niwe uburi representant uburi ambassadeur no mwayo mu organisme ya Nations Unies ari ntuzari hari Geneva muri ico gihe kiretse ibihugu bikomakomeye bafise ama ambassadeur
ajejwe ivyo n'ubundi muntu uze kubera bivana n'uburyo mugabo hari ikintu ngaha muntu uze nka Suisse hari ikintu kihari nk'iyo bagomba dufate nka resolution bavuze ati harateguwe resolution mu gihugu nko ku gihugu runaka n'akarorero mu gatondo imisi yose Union Africaine yamigirisha inama a partir ya 7h kugira baje kuvota mu masaha ari avance mugabo abanyafrika babanja kuja kubonana kwabo kugira baronderere soutien ibihugu bibasutena uzogenda uzunguruke mu maresolution yose yafatiwe Burundi Ghana yarayatoye kubera iki Ghana iriya Ghana iya la Gambie ces histoires urababwira ati ivyo twe nituzamo niyo yame babwira ati ubwo butiku bw'abanyafrika nakabazo baza ariko excuse nakabazo baza uvuze Gambie yayoborwa n'umudiktateur yitwa Yaya Jammeh no apana Gambie Namibie apana Gambie oya apana Gambie Namibie très bien Namibie nayo ni igihugu ciyubaje Namibie hariho Ghana na Namibie ndaguha kandi karorero uzi yuko ngaha umuambasaderi wa Namibie arusha umushahara abambasaderi bo ngaha muri Europe ivyo mwani mubizi donc il y a des pays birashoboka kuko Namibie isanze je crois ifise ibintu vy'ubutare bwa sinzi ko ari vy'utubuyenge sinzi navyita bavuze ko ikibazo n'icyo d'organisation bavuze ko bakoresha intuzenya ubwo butare mu subventiona ibintu vy'inyigisho abana bariga gushika baheze vraiment ngo ubuzima muri Namibie bumeze neza mugabe ikibazo ndiko ndakubwira ikibazo c'est pas vraiment amabuye y'agaciro parce que l'ambassadeur wa Congo yarasaba lift agenda muri Conseil des Nations Unies guserukira igihugu est-ce que ça c'est normal oya rumva ni ya mismanagement nyene twariko turavuga donc ikibazo rero donc c'était juste kugira ndakwishura uzobaza abantu bose nta muntu numwe yigeze kurondera Ghana kubera ni Africaine yabahuza mu gatondo imbere yuko baja kuvota ngo muje kudushigikira Ghana iyo soutien igihugu kitari mukuri ntiyigeze igisute narababwiye ati ayo matiku iyo solidarité negative ngo niko turabanyafrika ntayo twemera vraiment ivyo rero nico nagomba kunoze gukora kuri ico gusa urakoze gose nagira nongere ko ikindi gihugu kimwe naco nyene umuntu yovuga ko muri ibi bihugu twegeranye gifise demokrasi Kenya sinzi umuntu yigeze kuntera inkuru wahavuye aba president waho William Ruto ico gihe ngo yarakiri vice president hanyuma rero sinzi umuntu w'inkumi bagize gutya bagiranira ubugenzi hanyuma aramuteye inda sinzi ukuntu rero uwo mukobwa yagira gutya ati ariko hamwe duherutse kuganira sinzi uko byagenze hanyuma ntamushikire kubera bamucunga n'ibiki uwo mukobwa kubera icizere afitiye ubutungane bwaho yaciye yikubita muri sentare ubwo rubanza rwarabandanyije gushika n'igihe yari amaze kuba president hanyuma rero sentare igira iti yewe ati ntudukanga ngo uri president ahubwo nyabu nawe zana amayishantiyo ya DNA dupime turabe uko bimeze bati umwana ni wawe uzohora umufasha gutya rero igituma nshatse kubiprojecta gutyo nabiprojecte cyane ndaba igihugu gifite amategeko abantu bose babubahirije sinzi ko mwibuka inkuru yigeze kwandikwa na Pacifique Ninahazwe y'umwana bishoboka ko yoba ari inkuru nziza yavuye muri Tanzania muvyaye hanyuma rero uwo mwana nimba yoraba ariko ndagorewe inore kanzoje i Burundi ngira iki uwo mwana rero ngo abantu bamubonye barabona ko by'ukuri ari ifoto ya nkuru nziza ku by'ukuri hanyuma rero ikintu cabaye n'igiki nuko uwo mwana agiseruka akavuga urumva abantu bose bagira bati warashaje koko baciye bamufata baragenda baterera mu mpimba abantu babaye mu mpimba après 2015 bavuga ko uwo mwana bamubonye ari umwana yahavuye biboneka ko yoba yaragwariye mu mutwe narakurikiranye commentaire zo kuri iyo nkuru bamwe bagira bati nibyo uwo mwana namubonye ati yarateye agahinda urumva ko niba bo barana havuye bamusohora mu ijoro ati genda mu execute nkuko bagira abandi nta numwe ashobora kubimenya iherezo ry'uwo mwana no kuvuga igihugu kitagira amategeko nico tubwirizwa kwanga nayo kwanga ngo never yozorengana n'umuntu muto nkuko kwanje n'umuntu buntu cyandushije gusa nuko
sosiyete yamwizeye ikagira uti uri perezida uri biki nayo n'umuntu yogira na heart attack nk'ivyo vya nkuru nziza nababuyoya akagenda ivyo ni ibintu bisanzwe rero vraiment muze turabe imbere tureke kurwanyana d'abord hagati yacu kamanze mpereze kuri ico kintu twebwe turi abantu basanzwe nimba umukama yagize ati dignité azotuja imbere adutabare vyoba vyiza none umuntu mwese muriko muvuga bimwe kereka niba ico wari wifuza gushika ko atari yo ideale mwariko mujako hanyuma ikindi rero twirinde gose kurwanya amazina neva canke ndi kuri ejo bundi ntimwabonye ko yari yeretse umukodi ijuru ariko yirwa yiyamamura ngo arazi ingene ngo bagira abantu ngo vungu ibiki ariko bari bamugize akaraha rero ivyo vyabandi kuri yo vyabandi vyo n'ibintu bisanzwe mugabo tubwirizwa kwanka gose ko tugira igihugu kimeze nk'ishamba igihugu aho mva akantu n'uyu muntu yitwa Doka canke Ntwari Mathias tugafa akantu gasanzwe ubwo nyene bagaca bankubita muri probox ikirukanka itagira plaque ibi bintu vyuko abantu bafata amafaranga y'igihugu bakayagira yabo ibintu tukirizwa kwanka gose dushimitse bo imbere yuko hari abantu babiri baduze ava yuko mbandanye ibindi vyiyumviro nari natoye mbere yuko ukurikira acavuga reka ncisha amaso gato muri ntuzenya uyu muntu yitwa Tangazo ngira n'itangazo turakunda guteramana nawe ndamaze kumuromarka yagize ati Namibia itwagwa n'abarema basha nimuyirenganye ntimuyigereranye n'ibindi bihugu nibaza ko yari ko areporanye nivyo dignité yaravuze reka twumve Honorable Wilson hanyuma hejeje haca hakurikira igira neza Grey Honorable Wilson mwiriwe weekend imeze neza mwiriwe neza Andris ndaramukije na dignité n'abandi bariko barakurikirana reka ndagushimire kwanza kuri ibi biganiro vyawe wari ukora amatitre meza amasije adufasha kugira ngo kubona Uburundi twifuza canke kuvuga Uburundi twifuza rero jewe ndavuga cane kuri ibi wavuze ico wabonye ku ntwaro ufata kibanza intwaro ufata kibanza novuga jewe aho nari nciye ubwenge yari ku ntwaro ufata kibanza ya avant 2015 nta bwenge bwinshi nari nciye I mean 2005 sorry nta bwenge bwinshi nari nciye ariko narabonye intambara ya FNL umenga bari bafatanije na abo avayo gutera bari baje bafise baraje baraturira rero muri iyo ntwaro umenga hatwara uyu mugabo Domitien Ndayizeye niwe umenga yari president ikintu vraiment jewe ntashobora kumwibagirira ko nuko bateye umenga ntiyari no mu Burundi ariko amakuru numvise nuko umukuru w'igisirikare canke umukuru wa chef d'état major baba baramubwiye ati Bujumbura igira ifatwe Musaga isa niyafashwe ati tubigenze gute arababwiye ati je navyo igisirikare nize muri mwe mwavyize koresha uburyo bwose tabare nukuri ryari rya mbere mbonye indege ziko zirarasa sinari nzi nuko n'u Burundi bunafite n'izo ndege kwanza kuko hari indege zibiri zaje menga zisa imwe yaragenda igakorora ikintu kimeze nk'ikigunguru iyindi nayo iri nyuma yayo igaca irasa aho nyene hejeje gukorora ico kintu menga n'ikigunguru antuka aba FNL bari bamaze kwinjira mu makartier ku Musaga twarahunze abantu benshi tugiye bahungiye kuri Musée Vivant abandi baja mu makartier ari kure kugira mu miryango abandi baja gupanga amazi aho kure ariko nukuri ico gihe aba FNL barasubiye inyuma nico kintu novuga ko arufata kibanza novuga ndayibukira ko at least Domitien kahise kiwe ntako nzi ariko ico gihe yaragize antuka ku Musaga vraiment yaradutabaye no vyituko kuko niwe ico gihe yararamutswa yabishaka yari gukora nk'abandi akavuga ati niba bariko bararasisha karashi niko vugenda namwe mubwira uko nyene ariko ico gihe vraiment twaratabawe ku Musaga sino nta muntu yari gusigara
ko bari bamaze kwitwe twahunze bamaze gushika no mu makartier bari mu biti twavyose mu gitondo dusanga bari mu biti bamwe bariko bararasa bariko barica abantu ariko ico gihe izo ndege zitanguye kurasa antuka barabakoraguye hanyuma ikindi naco novuga ku ntwaro ufata kibanza nuko abategura amatora hari ibintu byinshi tutari tume abantu ngira ngo bari bakiri bato twabona tutari tuzi bijya bintu vy'amapropagande baja kwiyamamaza no kugirane ku bana bato that was fun kuko baraza bakaririmba bakinjira bakaza mu makartier wumva bavuga imigambi nyine uri umuntu tutazi ibyo bariko baravuga ariko kuri iyo ntwaro ufata kibanza ubu maze gukura niho n'iryo jambo ufata kibanza ndabizi ico bisobanura nibaza ko imbere y'uko haba amatora ya 2005 abarundi twaba twaraciye ku kantu gato kitwa demokarasi nubwo reje bura demokarasi twigishijwe n'abazungu nubwo ntayemera ariko twaragize akantu kitwa ko kwigenga abanyagihugu bashobora kuvuga icyo bashaka kubandanya gatoya na 2006 ngira ngo abantu twarahonjeje gatoya vraiment kuri demokarasi kuko abantu barashobora kuvuga mu maradiyo kumva barakritika kandi ntihagire ikintu baba mugabe ngana Domisi yarigeze gufunga umuntu hamwe yavuga ngo je ntihongere ibintu ngo mvuga ngo kambuza sabwa sindavyibuka neza ariko menga nawe nyene yarageze ariko omwe twara gatoya vraiment twaragerageje hama rero nashaka ngire commentaire kuri ivyo ariko ravuga Burundi no musi dufise bwaraguye mu isanganya kandi nkuko wabivuze kugira ngo iryo sanganya burivemwo se umuntu kuko kera muri 2015 twavuga nkuru nziza tukumva yuko ata muntu mubazoza asumba donc ibintu bibi bizoza bisumba ivyo nkuru nziza yari ariko arakora ariko murabona ko twabonye worse than kuri ku ntwara ya nkuru nziza rero dushaka kuvuga ati ndayishimiye naveho nagende hagacaza uwundi akaza ari worse than ndayishimiye nubwo twibaza ko antuko Burundi twageze ahantu habi butigeze bubamwo dushaka gusanga rero haje n'ahandi noneho habi gusomba no muzi murumva ingene byo babimeze rero je nibaza yuko le system ihari niyigomba kuvaho kuko ni system yerekanye ko atacishoboye yerekanye ko yamaze kwinjiza novuga ububwa bwose mu gihugu abantu batazi gutandukanya amatungo y'igihugu n'amatungo ya leta yabo ubwabo abantu batazi gutandukanya amategeko y'igihugu n'amategeko bo bishiriraho muraza amategeko abantu mustantera avyuka mu gitondo agashiraho itegeko kandi rikubahirizwa uko nyene aba OPG mu busho umuntu agafata umuntu akamutwara akamuga ati mfungira uyu muntu kandi bagaca bamufunga atani ikindi kintu atani n'indi tegeko baravye ataki antuka murabizi abantu muba mu makartier amwamwe mu OPG aratwara umuntu kuri zone usinzi ngene basigaye bavyita akavuga ati uyu muntu mumbikira uko nyene tureke no mu OPG n'umuntu asanzwe apfa kuba gusa afite influence muri uyo mugambwe aratwara umuntu akavuga ati mbikira uno muntu nabakozi benshi bo mu mazu wasanga umuntu amuheranye amafaranga yiwe agaca aho kumuhemba agaca agenda kwizona agaca abwira umuopeje wati mbikira kano kagabo mbikira kano gahungu nzoza kugakurayo musi nashaki kandi bigaca bigenda uko nyene nukuvuga ko ni igihugu umuntu ashiraho amategeko uko abishatse ni igihugu kitashobora kugendera ku itegeko na rimwe ibaze nimba umuopeje asanzwe ashobora gukora ivyo bintu muce mwibaza mustanteri muce mwibaza buramatari muce mwibaza ministre muce mwibaza abakuru b'amagendereza abakuru b'ibipolisi abakuru b'ibisirikare abo nabo murumva ko bace bakora ibirenza rero ni igihugu novuga systeme yatweretse yuko systeme yo mwishamba ni systeme y'abantu badakunda abanyagihugu babo ni systeme y'abantu badakunda amategeko ni systeme y'abantu hahandi mwishamba muzi yuko intare igikoko cyose isumbye ingufu iragenda ikagifatika kirya ifisi igikoko isumbije ingufu iragenda ikagifatika kirya nukuvuga ngo ufise ingufu nazo ndiko ndavuga ngaha ni ingufu z'umugambwe ni ingufu ahabwa n'igihugu ufise izo ngufu akora ibyo ashaka nta muntu numwe ashobora kumuvuguruza
rero ico gihugu n'ukuri sico twifuza turifuza ko iyo systeme yovaho ikavaho burundu ariko ikibazo dufise dushaka kwifuza kuva iyo systeme ariko hakaza systeme iri worse than that cyane tugasanga haje systeme imeze co kimwe na yayindi nyene rero abarundi nibaza naho tugomba kuhagabira kuko dushaka gukuraho ntahangwa tugasanga tuzanye kanyosha dushaka gukuraho systeme ya CNDD-FDD tugasanga haje systeme noneho par exemple ya FNL bose n'abanyeshamba rero nibaza ko abarundi ikintu jewe mu mutima we wanje namasenga mvuga ndanasaba nuko tworonka ubutegetsi buvuye mu bantu bataciye mw'ishamba